Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi, mukunzi washimye kubana natwe muri kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Ndakwibutse yuko iki cigwa ugitegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ukagishikirizwa na Pastor Samuel Sabimbona. Mu cigwa giheruka twarabonye intango y'ivyabaye ku ntumwa za Yesu Kristo ku munsi wa Pentekote. Uwo munsi niho mpwemu yera yaza akabuzura, bagatangura kuvuga izindi ndimi nk'uko abahaye kuzivuga. Abayuda benshi barazazaniwe n'ivyabaye kuri uwo munsi wa Pentekote, abandi nabo baranabinegura. Niho Petero yaca ahaguruka akibutsa abantu bari ngaho yuko ivy'ukuza kwa mpwemu yera vyari vyaravuzwe n'uwavugishwa n'Imana Yoweli. Uwu munsi turashishikara kwihweza ingene Petero yabandanije kwigisha kugeza aho benshi banyugwa bagahindukirira Imana. Turaja kubona n'ingene abakristo ba mbere basangira ivyabo. Turarangiriza ku nkuru y'ikirema cakijijwe na Petero na Yohana mw'izina rya Yesu Kristo. Amajambo y'Imana twishimikiza muri kino cigwa cacu turayasanga mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa, igihimba ca 2 ku murongo wa 22, tubandanye dushike ku murongo w'8 wo mu gihimba ca 3. Twumve rero ingene Petero yabandanije kwigisha abari bakoraniye hamwe ku munsi wa Pentekote. Dusome muri iki gitabo c'ivyakozwe n'intumwa, igihimba ca 2 umurongo wa 22, haravuga ngo: Yemwe bagabo b'Abisirayeli, nimwumva aya majambo. Yesu Umunyanazareti, umuntu Imana yashingiye intahe mu bitangaza, utwumiza n'ibimenyetso, ivy'Imana yamukoresheje hagati yanyu nk'uko mubizi ubwanyu. Yesu yakoze ibitangaza n'utwumiza hamwe n'ibimenyetso vyinshi. Ivyo vyose vyakomeje kwerekana yuko yari afise ububasha buva mw'ijuru. Petero aramuvuga ko ku murongo wa 23 n'uwa 24 ati: Uwo muntu amaze gutangwa nk'uko Imana yabishinze, ibimenye bitari bwabe, mumubambisha amaboko y'abagarariji muramwica. Ariko Imana yaramuzuye, ibohoye ibise vy'urupfu, kuko bitashobotse ko rumugumya. Petero yariko arabumvisha yuko ivyabaye vyari mu nteguro y'Imana. Yarabibukije kandi yuko ababambye Yesu barabagarariji. Abo bagarariji yavuga ni ba bakuru b'idini bagumura abantu ngo banke Yesu kugezaho bamwica. Ariko uwu munsi ntitworazwa ishinga n'ukumenya abamubambishije. Ico tuzi nuko yapfuye kugira ngo twese dukizwe ivyaha vyacu. Intumbero ya Petero kwari ukwigisha ku vy'ukuzuka kwa Yesu Kristo, nk'uko twabisomye ku murongo wa 24 ngo: Ariko Imana yaramuzuye, ibohoye ibise vy'urupfu. Petero yaciye yongera kubereka yuko no muri Zaburi ya 16 umurongo w'8 n'uw'10 havugwa ivya Yesu Kristo. Iyo Zaburi kuri iyo mirongo iravuga ngo: Nashize Uhoraho imbere yanje iminsi yose, kuko ari buryo bwanje sinzonyiganyizwa. Nico gituma umutima wanje uhimbagwa, ubwiza bwanje bukanezerwa, kandi umubiri wanje uzoba ahatagira inkomanzi. Kuko utazoreka ubugingo bwanje ngo buje ikuzimu,
kandi ntuzokundira uwera wawe ngo azabore. Aha nk'uko uhejeje kubyumva, n'uwavugishwa n'Imana Dawidi yavuze ku vy'ukuzuka kwa Yesu Kristo akanesha urupfu. Kandi ubwo buvugishwa bwa Dawidi bwaramaze gusohozwa, bwarashitse igihe Yesu Kristo yazuka mu bapfuye. Turabona rero hano muri iki gitabo c'ivyakozwe n'intumwa mu gihimba ca kabiri kuva ku murongo wa 25 kugeza ku wa 27, Petero abandanya kubisobanura neza ahavuga ati, kuko Dawidi yavuze ivy'uwo ati, nabonye Uhoraho imbere yanje iminsi yose, kuko ari buryo bwanje ngo sinyiganyige. Nico gituma umutima wanje uhimbagwa, ururimi rwanje rukanezerwa, kandi n'umubiri wanje uzoruhukana n'ivyizigiro, kuko utazoreka ubugingo bwanje ngo buje ikuzimu, kandi ntuzotanga uwera wawe ngo azabore. Aho ikuzimu ni ukuvuga muri Gehinomu. Hano rero ku murongo wa 28 naho haravuga ngo, wamenyesheje inzira z'ubugingo, mu nyonga hawe uzohanyuzurisha akanyamuneza. Muri Zaburi ya 16 ivy'ukuzuka kwa Kristo biraboneka neza. Iyo Zaburi yanditswe ari ubuhanuzi, none bwaramaze gushitswa. Insiguro y'iyo Zaburi yatanzwe na Simoni Petero yuzuye mpwemu yera. Reka twumve ico Petero yavuze rero ku murongo wa 29, aho hari kuri uwo munsi wa Pantekote. Havuga hati, bagabo bene data, sikingora kubabarira nshize ubwoba ibya sogokuruza mukuru Dawidi, yuko yapfuye agahambwa, n'imva yiwe iri ngahino muri twebwe gushika n'ubu. Aho rero Petero yari ahagaze si kure y'umusozi Sayuni, aho Dawidi yahambwe. Petero yagomba bumve yuko muri Zaburi ya 16 Dawidi atari we yariko yivuga ku bwiwe, kuko we yarahambwe arabora. Yariko aravuga ivy'umwe yapfa akazuka, ari we Yesu Kristo. Hano rero ku murongo wa 30 n'uwa 31 Petero arashishikara gusobanura no kwigisha ishengero ryari rikoraniye aho hantu. Haravuga ngo, nuko kuko yari uwavugishwa n'Imana, akamenya ko Imana yamurahiye indahiro ko izoshira ku ntebe yiwe y'ubwami uwamutse mu bura bwiwe, yavuze ivy'ukuzuka kwa Kristo abibonye bitari bwabe, yuko atarekewe mu kuzimu, kandi n'umubiri wiwe ataho wigeze ubora. Ayo majambo tuyasanga muri iyo Zaburi ya 16, akaba avuga rero ivy'ukuzuka kwa Yesu Kristo. Nshuti yanje mugenzi, woshobora kuvuga uti nta Yesu Kristo tubona muri iyo Zaburi. Ariko hano mu vyakozwe n'intumwa igihimba ca kabiri turabona insiguro y'iyo Zaburi ivuye kuri mpwemu yera. Petero niwe yabaye uwa mbere kwigisha mu ishengero, akaba yashimikiye ku ijambo ry'ukuzuka kwa Yesu Kristo. Iryo niryo ryari ishimikiro ry'inyigisho zose zatangwa mu ishengero rya mbere. Petero hano mu vyakozwe n'intumwa muri iki gihimba ca kabiri umurongo wa 32 naho yavuze yeruye ivy'ukuzuka kwa Yesu Kristo, avuga ati, uwo Yesu Imana yaramuzuye, natwe twese turi vyabona vyo gushingira intahe ivyo. Petero yaboneyeho akaryo ko kubwira ishengero ryari aho rikoraniye muri ico kibanza i Yerusalemu ati, ivyo bitangaza vyose mwabonye, mukumva indimi zanyu ziva mu kanwa k'abatari bazizi, byose vyabaye kubera Yesu yazutse mu bapfuye. Reka rero twongere dukurikire inyigisho za Petero nk'uko azitanga kuva ku murongo wa 33 kugeza ku wa 35. Aho haravuga hati,
nuko amaze gushigwa hejuru n'ukuboko kw'iburyo kw'Imana, kandi ashikirijwe na se isezerano ari ryo mpwemu yera, none asutse ico muriko murabona kandi mwumva. Kandi Dawidi ntiyaduze mw'ijuru, ariko ubwiwe yaravuze ati, Uhoraho yabariye umwami wanje ati, icara iburyo bwanje, ushitse aho nzohindurira abasi bawe indava yo munsi y'ibirenge vyawe. Abakunzi b'Imana bo mw'isezerano rya kera ntibadugijwe mw'ijuru, eka na Dawidi ntiyadugijweyo. Abera bavugwa mw'isezerano rya kera umunsi umwe bazozuka, baheze babeho amahoro mw'isi nshasha. Ishengero niryo nyene rizojanwa muri Yerusalemu nshasha. Petero kandi yabibukije yishimikije Zaburi 110 umurongo wa mbere, aho yavuga ati, Yesu avyagiye iburyo bwa se. Aho niho Yesu azoguma kugeza hageze yuko agaruka gushinga ubwami bwiwe hano kw'isi. Ariko muri iki gihe nyene ari iburyo bwa se, agoma akora ibikorwa hano mw'isi. Ikigeretse ko aho mw'ijuru nyene iburyo bwa se ariko arasengera ishengero ryiwe. Hano mu Vyakozwe n'Intumwa mu gihimba ca kabiri usomye umurongo wa 36 naho havuga ngo, nuko abo mu muryango wa Isirayeli bose nibamenye badakekeranya yuko Imana yamugize umwami na Kristo Yesu umwe mwabamba. Mu nyigisho za Petero ntahengeshanya kuvuga ku vy'ukuzuka kwa Yesu Kristo, kandi akereka abantu yuko uwo Yesu yapfiriye ibyaha vyabo. Mu mirongo ikurikira turabona yuko inyigisho za Petero adahengeshanya kuvuga ivy'ukuzuka kwa Yesu Kristo, kandi akabandanya kwereka abantu yuko Yesu Kristo yapfiriye ibyaha vyabo. Mu mirongo ikurikira turabona yuko inyigisho za Petero zatumye abantu benshi bahindukirira Imana. Tubanze turabe ku murongo wa 37 uko Luka abivuga ati, bumvise ivyo bibacumita mu mitima, babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbega tugire dute? Uwo murongo uratwereka yuko abo bantu banyuzwe n'ivyo Petero yigishije bakavyemera. Ubandanije ugasoma ku murongo wa 38 muri iki gihimba ca kabiri c'iki gitabu c'Ivyakozwe n'Intumwa, urabona ingene Petero yabishuye. Haravuga ngo, Petero arabishura ati, nimwihane, umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, mubone guharirwa ibyaha vyanyu, kandi muzohabwa ingabire. Ibyo byose vyabwirwa abantu bari basanzwe bafise ijambo ry'Imana, bari barumvise ubutumwa, bari bazi amajambo menshi y'ubuhanuzi. Abo bantu bari bafise n'idini bahawe n'Imana, ariko bari baragiye kure y'Imana. Aha rero babwiwe ngo bihane, nta kindi cari kubasubiza mu nzira y'Imana. Petero yababwiye ati, mwihane kandi mubatizwe. Umubatizo w'amazi niwo waca werekana yuko bihanye bakizera Kristo. Mu kubatizwa niho baba bashinze intahe yuko Kristo Yesu ari umwagazi w'intama w'Imana akuraho ibyaha by'abari mw'isi. Nico gituma Petero yababwiye ngo, umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, mubone guharirwa ibyaha vyanyu. Petero kandi yababwiye yuko guhabwa mpwemu yera ari isezerano ry'abizera Yesu Kristo bose. Tubandanye dusome ku murongo wa 39, haravuga ngo, kuko isezerano ari ryanyu, kandi ari iry'abana banyu, n'abari kure bose, abazohamagarwa bose n'Umwami Imana yacu. Iryo sezerano natwe riraturaba uwu munsi. Igihe Petero yabivuga, abanyamahanga bari hirya no hino baharugwa mu bari kure,
hakaba havugwamwo n'abatari bwavuke. Uwu munsi hoho turahiriwe kuko turi mu bahamagawe n'Umwami Imana yacu. Tubandanye dusome ku murongo wa 40 twumve ico Petero yashishikaye gukora. Ngo kandi ashingisha intahe ayandi majambo menshi, arabahanura ati mwikize ab'iki gihe kigoramye. Petero aha yagomba kubumvisha yuko batazokwishinga kwamira kw'idini ataco ribamarira, ahubwo ko bohindukira bakizera Kristo Yesu. Umve ingene Luka umwanditsi w'iki gitabo c'ivyakozwe n'intumwa yariko arabona ivyabaye, ashishikara kuvuga atubwira ati, nuko abemeye amajambo yiwe barakizwa. Abongewe kuri uwo munsi ku bari basanzweho bari nk'ibihumbi 3. Aho hantu hakoretse ibintu bikomeye. Si keshi ubutumwa bwiza bwahuta buravugwa ngo haheze haboneka abantu ibihumbi 3 bihana byo kwihana by'ukuri. Dushishikaye gusoma imirongo ikurikira, turabona yuko ishengero ryari rihejeje kuvuka ryarangwa n'urukundo. Turabona ku murongo wa 42 muri iki gihimba ca kabiri c'igitabo c'ivyakozwe n'intumwa hatubwira ngo bashishikara cyane mu vy'intumwa zigisha, kugira ubumwe, kumanyagura umutima hamwe no gusenga. Umukristo wese niyumve neza ibintu bine biranga ishengero ry'ukuri. Ica mbere ni ugushishikara mu vy'intumwa zigisha. Ikigira kabiri ni ukugira ubumwe. Ica gatatu naco ni ukumanyagura umutima. Ica kane ni ugusenga. Ibindi bikorwa vyose biza vyisunga ivyo. Uwu munsi usanga amashengero menshi yaradohotse kuri ivyo vyose, mbere ugasanga amasengesho atagaciro bakiyaha. Ku murongo wa 43 niho havuga ngo umuntu wese ategwa n'ubwoba, kandi utwumiza n'ibimenyetso vyinshi vyakorwa n'intumwa. Uko niko vyari biri. Intumwa nizo zari zifise ingabire zo gukora ibimenyetso, nk'uko tubisoma ku murongo wa 44 kugeza ku murongo wa 47 havuga ngo abizeye bose baba hamwe basangira ivyabo. Amatongo yabo n'ibintu vyabo barabigurisha bakabigabanganya bose nk'uko umuntu wese akenye. Kandi iminsi yose bashishikara kuja mu rusengero n'umutima uhuye, kandi wabo bamanyagura umutima bakarya banezerewe n'imitima itagira akarohe. Bahimbaza Imana, kandi nabo bashimwa n'abantu bose. Umwami Imana akabongera iminsi yose, abama barakizwa. Hano rero turumvise muri iyo mirongo uku kuntu ishengero rya mbere ryari rikomeye, kuko ryari muri mpwemu yera by'ukuri. Mbega none uwu munsi turafise ishengero rikomeye nk'uko? Nshuti yanje, sindavyibaza. Uwu munsi abakristo bari mu mubiri gusa ni benshi cane. Mu ntango y'igihimba ca gatatu c'iki gitabo c'ivyakozwe n'intumwa turasoma ivyigijwe na Petero na Yohana. Ico gihe Yesu yari akiriko arakorana n'intumwa biciye muri mpwemu yera bakiri i Yerusalemu. Twibuke yuko ishengero ryaheruka kuvuka kuva igihe mpwemu yera yamanuka akaza akaba mu bizera. Mpwemu yera rero niwe yabujuje urukundo rwiwe, ububasha n'imihezagiro yose kugira ngo bashobore gukora ico Yesu yabatumye. Twihweze gatoya ivy'uwo muntu w'ikimuga bakijije, duhereye mu gihimba ca gatatu dusome umurongo wa 1. Haravuga ngo Petero na Yohana bariko baraduga baja mu rusengero mu gihe co gusenga, nico saha 9. Isaha 9 nico gihe bahurira mu rusengero ari ishengero rinini bagasenga. None vyahavuye bigenda gute? Dusome umurongo wa 2 uravuga ngo hari umuntu yamugaye ibirenge
uhereye kuva mu nda ya nyina yamaterugwa bakamushyira ku irembo ry'urusengero ryitwa ryiza uko bukeye kugira ngo asege abinjira mu rusengero. Uwo muntu yari ngaho asega nk'uko yari asanzwe abigira iminsi yose, ariko uwo munsi wamubereye umunsi udasanzwe. Tubandanye dusome umurongo wa 3 twumve ibyabaye. Havuga ngo, uwo abonye Petero na Yohana bagira binjire mu rusengero arabasega ngo bamuhe. Yari yizeye yuko Petero na Yohana batobura ico bamufashisha mu buryo bw'umubiri, ariko Imana yari yamuteguriye ibiruta ivyo yari yiteze. Imana ishimwe ko ari Imana imenyera kure ibidukwiye. Imana yacu ni Imana izi ibidukwiriye koko, kandi izi ivyo dukennye mu buryo bw'umubiri, eka mbere no mu buryo bw'impwemu. Kandi ivyo vyose ibiduhera ku gihe cayo, kandi ikaduha ibirengeye ivyo tuyisaba. Uwo muntu rero yari yiteze ko bamuha udufaranga, ariko yaciye ahabwa gukira ubumuga yavukanye. Ico rero cari kirengeye ivyo yari yiteze. Usomye ku murongo wa 4 no ku murongo wa 5 urabona uko vyagenze. Havuga ngo, Petero amuhanga amaso, bona Yohana aramubarira ati nuturabe. Abashira ku mutima agira ngo hari ico bamuha. Uwo muntu yaranezerewe abonye ukuntu bamwitayeho, ati nawe ntibareka kumfasha. Reka turabe imfashanyo Petero yaciye aha uwo muntu iyo ariyo. Dusome ku murongo wa 6 havuga ngo, Petero aramubwira ati ifeza n'inzahabu ntavyo dufise, ariko ico mfise ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, va hasi utambuke. Petero yabivuze uko biri. Nta butunzi yari afise, ariko yari afise ububasha buva kuri mpwemu yera. Uwo munsi amashengero menshi yuzuyemwo abatunzi, ariko akaburamwo ububasha. Reka rero turabe ico Petero yakoze. Hano ku murongo w'7 havuga ngo, maze amufata ukuboko kw'iburyo amukura hasi. Ako kanya ibirenge vyiwe n'ingingo zavyo bica birakomera. Mana nishimwe kwikora ibidasanzwe. None uwo muntu abonye akorewe ico gitangaza yoba yaciye agira iki? Turabe uko yabigenjeje ku murongo w'8 haravuga ngo, arabaduka arahagarara, atangura gutambuka, yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ahimbaza Imana. Emwe uwo muntu yitereye hejuru hageze. Yari ahejeje kugabana ikiruta ivyo yahora asega vyose. Kubona akiri ubumuga bwiwe byari ibisigabwenge. Kandi nuko nyene Imana ikora ibirengeye ubwenge bw'abantu. Ariko ku Mana ivyo ntivyari kigoye. Mbere ibitangaza bene ivyo vyari vyaravuzwe kera n'uwavugishwa n'Imana Yesaya, nk'uko tubibona ku murongo wa 6 wo mu gihimba ca 35 c'ukuvugishwa kwa Yesaya. Yavugishijwe ngo, ico gihe uwucumbagira azosimba nk'impongo, ururimi rw'ikiragi ruririmbe, kuko amazi azodudubiza ahagadutse, imigezi itembere mu bugaragwa. Inshuti yanje mugenzi wumva kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, ibitangaza vyose twumvise biva mu bubasha bw'ijambo ry'Imana nivyo Yesu Kristo yakoze. Reka rero dusome ubu bubasha bwaryo mu ikete ryandikiwe Abaheburayo igihimba ca 4 umurongo wa 12 havuga ngo, kuko ijambo ry'Imana ririzima, rifise ubukuba, rifise ubugi buruta ubw'inkota zose, rikinjira naho ritanya ubugingo n'umusokoro, risuzuma ivyo umutima wiyumvira ukagabira. Iryo niryo rishobora guhindura imitima. Ahari ubugaragwa bw'amaganya hakadudubiza amazi y'umunezero w'agakiza.
eka mbere ni naryo rikiza n'imibiri nk'uko duhejeje kubibona. Petero yamubwiye ngo, ico mfise ndakiguha, mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, va hasi utambuke. Yesu rero aragomba ko abigukorera nawe uwu munsi niwamuha ubugingo bwawe akakuganza. Niwizere Yesu Kristo, wakira ijambo ryiwe, nawe arakiza ubugingo bwawe ibihe bidashira. Nshuti yanje mugenzi, ukwizera nirwo rufatiro nyamukuru rwo gushobora kubona ibitangaza Yesu akora. Ijambo ry'Imana niryo rishobora kuguhindura nk'uko duhejeje kuvyumva, niwaryizera ukarishira ku mutima. Reka rero turangize dusenga Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ndagukengurukiye kuri Imana y'amasezerano ukayashitsa. Warakoze ko Yesu Kristo yarungitse Mpwemu Yera, kandi uwo Mpwemu Yera akaba ari we yashoboje Petero kugushingira intahe. Mbere ni nawe yamushoboje gukiza kirya kimuga cari cavutse kimugaye. None rero n'ubu munsi ijambo ryawe riracafise ubushobozi. Ndasengeye uwo muntu wese akeneye agakiza. Ibibazo vyiwe Mana ubimukureko, umubere inyishu. Umuharire ibyaha vyiwe, umwandike mu gitabo c'ubugingo, hanyuma umwuzuze Mpwemu Yera, agira umunezero wako gakiza kazomushikana ku bugingo budashira. Ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Cigwa cacu co kuri uno munsi kigarukiye ngaha, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu musi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr akaburungu org. Ushobora kumviriza ikiganiro co muri iyi ndwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twewereburundi@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.